Ku ncuro igira kabiri Uburundi bwarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe gushikira amakuru ico bise accès universel à l'information mu gifaransa hari kuri uno wa ndwi Munyonyo. Ku kibazo co kumenya ryari itegeko ritegeka abafise amakuru kuyatanga rizobonekera, umushikiranganje wo kumenyesha amakuru Leokadie Ndacayisaba arizeza abarundi ko mu mwaka uza nk'ayo mango iyo tegeko rizoba ryabonetse. Jewe nizera neza cyane ntakekeranya ko rizoba ryaragiyeho kuko no mu mugambi twatanze uyu mwaka ririmo. Rero dukora uko tuzoshobozwa n'ingufu zacu zose kugira ngo turabe ko tuzoshika kuri iryo hangiro, kuko tuzoba evaliwe kuri ibyo twiyemeje. Nico bituma rero tudashobora gukekeranya yuko iryo tegeko rizoba ryagiyeho, ahubwo nca nsaba na komite y'aba expert bazojaho bazotunyarukiriza. Nibatunyarukiriza bakariheza directoire rikacegena muri service national de legislation, tuzoheza turikurikirane n'imboga natwe kugira ngo rize turihungike muri guverinoma hakiri kare kugira ngo les trimestres zisigaye bizohere ryamaze kuba adopté. Inkuru kugira ngo ibe itohoje neza idahengamye, ico bita mu gifaransa équilibre, irakenegwamwo impande zitandukanye. Ariko ikigaragara nuko abaserukira leta iyo barondewe n'abamenyesha makuru kenshi batitaba canke batumiwe ntibitabe aho n'igihe batabonetse. Bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicome. Hariho n'ibindi biganiro vyinshi bigirwa ku maradiyo no ku mateleviziyo. Abantu bo muri leta babatumiye ntibigira bitaba. Bitavye novuga yuko ari nka pourcentage nka 2 cyangwa 3 kwijana. Je nagira ntume rero n'ukuri umushikiranganje agenda babwire muri leta yuko hari kibazo citwa équilibre de l'information. Mwomenya ko umunsi mpuzamakungu wahariwe gushikira amakuru accès universel à l'information uhimbazwa kwigenekezo rya 28 Nyakanga uko umwaka utashe.